Sociedad n'urukino ruvuga ngo rudasanzwe ruza kubigiye cisa 10 n'iminota igera kuri 15 Real Sociedad baza kwakira equipe ya Real Madrid cisa 10 na 15 byumvikana ngo ni kuri journée ya kane kuri uyu munsi baza kwa bariko barakina equipe ya Real Sociedad ni equipe novuga ko ifise vyinshi maze gukora canke se maze gutanga mu mupira w'amaguru kanatsinda kwifise na bamwe mu bakinyi novuga ngo bagoye cyane nk'abasore nka Takefusa Kuba kunze kugwana cyane imbere ya club ya Real Madrid abasore nka Oyarezabal ni bamwe mu bakinyi bameze neza cyane gose canke ba Belenza nuko bagiye guhura na club ya Real Madrid dusana bamaze kwakira inkuru ivuga ivunika ry'umugabo yitwa Antonio Rudiger mugabo kandi bisa naho menga mu vyo tugandiye canke se mu vyo tumaze kwemeranya nta kibazo gikomeye bafise that equipe novuga ko ifise vyinshi maze gukora umupira w'amaguru nubwo baheruka gukubitwa na club ya Real Oviedo igisindo kimwe kubusa uyu munsi Houston turatanga amahirwe gute ku mpande zose yaba ku ruhande rwa Real Madrid ndetse no ku ruhande rwa Real Sociedad hari amahirwe angana gute yo gutsinda kwa Real hari amahirwe angana gute yo gutsinda ku ruhande rwa Sociedad mu rukino guno munsi ugarutse ukaraba n'umugwi wa Real Sociedad n'umugwi novuga tukunze kubona gori no migwi ikomeye muri La Liga harimo zi Real Madrid ndetse nezi FC Barcelona ndetse kanatsinda na zi Atletico de Madrid uwo n'umugwi ukunze kubutanga akazi gakomeye kuri no migwi ikomeye twita ko ari yo migwi yoboye ino higanwa rya La Liga ariko kandi novuga ati runo rukino rwa Real Sociedad ndetse n'umugwi wa Real Madrid amahirwe menshi ndayabona ko intsinzi za kuba yerekeza ku mugwi wa Real Madrid kuko kanatsinda Real Madrid baranyotewe intsinzi barananyotewe kudasubira gukora ikosa na rimwe nk'iryo bakoze mu mwaka uheze kanatsinda no munsi bafise avantage kuba bari imbere y'umugwi wa FC Barcelona bawusumba amanota agera kuri 2 hariya ni umugwi wa Real Madrid umaze kubona tubwira ati twebwe ikosa twakoze ntitwifuza gusubira kugaruka kandi gukora irindi kosa ibyo rebe nyereka yuko Real Madrid biteguriye kugwana kuri buri rukino gose kugira ngo bashobore gukunda batahukana amanota agera kuri 3 kanatsinda reba huye na wa mugwi no vuga kunze kubagora kandi ugarutse kanaraba no muri histoire y'ino migwi igera kuri 2 yose mu nkino bamaze kuba banahura no mugwi wa Real Madrid ndetse no mugwi wa Real Sociedad usanga Real Madrid uri imbere cyane no mugwi wa Real Sociedad kanatsinda kuko usanga Real Madrid bafite intsinzi zigera hariya kwijana na zine mu gihe Real Sociedad nabo bafite intsinzi zigera kuri 38 mu gihe babaze kunganya intsinzi inshuro zigera kuri 45 no vuga ati Real Madrid nibo bafite amahirwe menshi cyane yo gushaka gutahukana intsinzi imbere no mugwi wa Real Sociedad ariko ikigeretswe ko nifuje canke abenshi dufise inyota kuza kuraba ni eske mu nkino zose navuze mu Real Madrid bamaze gukina muri La Liga bamaze guhura na Osasuna bamaze guhura na Real Oviedo yo yose babuze guhura na Real Mallorca yose n'imigino vuga yuko itari fise attaque no vuga yoza gutera pressure yoza gukonvenka kugira ngo itwereke eske defense ya Real Madrid ni nzizira komeye canke irikira gwaza ikira duhenda ariko no munsi Real Madrid bayego bafise amahirwe yo gutsinda ariko baza guhura na wa mugwi ufise attaque nziza ishobora no kuza kujena uno mugwi wande wa Real Madrid ino defense ya Real Madrid kandi kanatsinda baza ko bari no muhira Real Madrid irasohoka yeza kubinatembere ndavuga ati rero barafise umukinka Takefusa Kuba numukino uvuga yuko aca ku ruhande kandi mwiza cyane aze macenga umukreateur mwiza cyane umugwa Real Sociedad office kanatsinda nimbuzi Vinicius Junior uri kurumva karite za Vinicius Junior harakuntu zishusha na Takefusa Kuba ivyo rero biza kunyereka rero no munsi ndaza kuraba eske wa Carreras eske igikorwa cyo kuza kuzibira akadefanda uruhande rwiwe uno munsi aza nigoro kino rwambenza nza kuba nzi ko aza guhura n'umukinyi amuha akazi eske agikora neza Real Sociedad bafise umukinyi mwiza cyane kandi na nimero 9 uno munsi wa equipe nationale wa Espagne yitwa Uyumusi mwiza aboni goli aboni poto ivyo biza kunyereka ko Takefusa Kuba niwe mukinyi afise ubushobozi bwo guca mu bakinyi 3 canke 4 arazi gukrea mu gihe atanze umupira mwiza ugatumbera waureze bazi kubona ipota zigutsinda igitsindo cyashaka kuza kuboneka ku ruhande rwa Real Sociedad bakaza gutsinda ivyo rero bice biza kunyereka rero nico gihe ciza niho mwanya kuza kuraba SK ya defense ya Real Madrid twari turindiriye kubona mu gihe bahuye n'umugwi ushobora kuza kubaha igikorwa kugira ngo bashobore kugaragaza ubushobozi bwabo uno munsi ndaza kuyibona yiza kwitwaza wa Eden Militao na Dino Hodgson uno munsi baza gukora akazi keza kugira bashobore kuza kuzibira ino attaque ya Real Sociedad wa Alvaro Carreras basinjije muri Real Madrid nk'umukinyi mwiza aje gusubirira abamendi na ba Fran Garcia mwiza gusumba abantu bakinyi eske uno munsi rero niwo munsi novuga azaza kuba ari karahura n'umukinyi mwiza cyane ashobora kumuha akazi kanini ndetse kanatsinda afise nabwo ubushobozi bwo kunanirwa kumufata
uno munsi rero aza kunyereka gwa rugero rw'iwe Real Madrid ko barondeye umukinyi mwiza ashobora kuza kubafasha asumba ba Fran Garcia na ba Ferland Mendy. Uno munsi rero novuga ati rero nubwo Real Madrid bafise amahirwe yo kuronka intsinzi imbere ya Real Sociedad, ni nako kajyo keza ko kugira ngo turabe eske Real Madrid bafise defense nziza ishobora kuza guhangana n'imbere y'imigwi ikomakomeye. Uno munsi novuga ngo urukino rwa Real Sociedad na equipe Real Madrid nivyo nino equipe Real Madrid urakwiza kuba yakiriwe nino equipe kuko kibuga novuga ngo cha Noeta ni kibuga novuga ngo isango cakirire nino equipe Real Sociedad. Ugiye kuraba runo kino nivyo nurukino umuntu atata kuvuga ko mengo nurukino go barukomeye cyane, ariko je ndaza kwandana wanashaka ntarushira mu bukomezi bukomeye cyane kuri equipe yitwa Real Madrid na Real Sociedad. Urukino rukomeye kuri defense ya Real Madrid gusumba ko yokomera kuri Real Madrid yose muri rusange. Uno munsi muri equipe novuga ngo urukino rwa Real Sociedad na equipe Real Madrid nurukino gwe kubahuza n'ama equipe abiri yose atari mu nzira cyangwa atari mu rugero rumwe. Uti gute equipe yitwa Real Sociedad uno munsi nta rukino na rumwe rigera itsinda muri ligue nako muri La Liga mu nkino zitatu zose zo gukina. Bavyumva ni equipe ya Real Sociedad yatsinzwe na equipe ya Real Oviedo igitsindo kimwe ku busa. Ni equipe Real Sociedad yanganije na equipe ya Ballon ibitsindo bikubindi. Ni equipe kandi equipe ya Real Sociedad yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Kuvuga ngo ni equipe yitwa Real Sociedad izakina runo rukino atantsinzi nimwe irigerero imbere ya Madrid. Real Madrid mugiye Real Madrid ko turavuga no munsi nayo mu nkino zo zitatu imaze kuzitsinda, nta rukino namwe rigera itakaza. Genda uraye mu nkino mvuga ngo zishaka kuri zitatu ndagukina ni equipe yitwa Real Madrid matsinda ibitsindo shika kuri bitandatu. Uravyumva mu nkino zishaka kuri zitandatu mu nkino nuvuga ngo baratashika kuri 9 ku 9 mugiye ya equipe nayo iri mu kibanza ca 16 n'amatesha kuri 2 bisigura ko uno munsi ahubwo mengo bari mu kibanza ca 17 hariya nabonyemeye kuri classe bari 13 n'ashaka kuri 2. Rero kuvuga ngo uno munsi urukino impamvu mvuga ngo jewe ubwanje sinza kuba mvuga ngo nivyo hari ama equipe yitwa ko makomeye nako canke yitwa ko abaye canke giziki bevya binani mugabo iza gura equipe Real Madrid cyangwa na equipe ya FC Barcelona ikavuga ngo turitanga. Ubundi equipe Real Sociedad uravye abakintu bafise kuno munsi nivyo yaratakaje abakinyi batandukanye ba Zubimendi yatandukanye amayire matandukanye nivyo yafise abakinyi batandukanye nk'aba batako kubo nivyo n'umukinyi mwiza buri bakora umukino uvuga ngo wakera wino equipe Real Madrid bakunze kunavuga ngo uyu muhungu ahuye na Real Madrid yigira Messi aba Messi kabisa nubwo ubumubona umenga ntariko rakubita mu match mato mugiye bahuye na Madrid ngo aba Messi aritanga bikomeye cyane. Uno munsi nivyo barafise abakinyi batandukanye batako kubo batafise aba Pablo Marini barafise abakinyi uvuga ngo batandukanye. Uno Zabani nawe kapiteni uvuga ngo wabo wino equipe Real Sociedad uno mungaride beshi baramuzi twari Xabi Miro barafise uvuga ngo amayire matandukanye mugabo genda urabe mbega Sociedad yo mu myaka iheze na Sociedad yo muri no myaka nta tandukaniro rihari, uza gusanga itandukaniro rihari. Rero niyo mpamvu novuga ngo no munsi uravye mu biharuro nivyo birayivuga uza gusanga ino equipe ya Real Sociedad iheruka kuba ingaya cyangwa ibinganya nigiye banganya itsindo bine ku bindi twavyibuka hari mu gikombe c'umwami sivyo barabatsinze hariye kugwa mu penalty. Rero no munsi uravye inkino 38 za Sociedad 43 banganya jana 5 umva ko equipe yitwa Real Madrid iri hejuru. Uno munsi ugiye kuraba ku bushobozi bwa equipe de Madrid hari abakinyi Houston yakaravuga uno mukinyi novuga ngo Alvaro Carreras aza gufata ino mukinyi nivyo toza ko tumubona igipimo ciwe niyaba witwa kubo yaba yaje mu rugero rwiwe rwiza toza kubona abatandukanye novuga ngo mugabo uzabara nivyo no mukinyi mwiza ariko defense equipe de Madrid imaze kubona abakinyi batandukanye zerema ba muri kina we no mukinyi novuga ngo mwiza mugabo Real Madrid nayo niba dufise abakinyi batandukanye ufise Vini hagaze muri rugero rwiwe rwiza ufise Kylian Mbappe avuye muri equipe nationale mwiza urafise abakinyi batandukanye abardagire abatandukanye n'ubwo ba Franco abakinyi n'uvuga ngo batandukanye biragaragara kuravye kwizina ni equipe de Madrid iza kwiri hejuru. Umuntu ashaka kuvuga ngo tubaza kwa turinda turabiza kwira mu kibuga mugabwe gutanga amahirwe ugavuga mbega Real Sociedad ni aho yakiriye na de Madrid uha amahirwe yayaye ubwa ndavuga ngo equipe de Madrid mba mbona wanashaka mugihe twabonye ko twarabivuze mu nkino ziteruka ku equipe Real Madrid iri kiragwana neza ivuga ngo turipfuza kwiza inkino 10 atarukino muri takaje niko kajya uvuga ngo
turifuza gutsinda na kipe ya Real Sociedad. nuko babimeze rero ni kwa Real Madrid nayo ariko arahavugwa uretse ko bimwe mu dukuru n'utundi turiko turavugwayo ni inyuma y'ino nkuru ya Antonio Rudiger yamaze kugira ikibazo c'imvune gikomeye kigiye gutuma ajanze ikibugiye inkino zigira kuri 18. Xabi Alonso nawe yaravuze kuri no rukino rwa Real Madrid na Sociedad aravuga ngo shobora kugira impinduka zitandukanye ndetse harashobora kuba uguhindagurika gutandukanye baranamubaza ku kijanye na Dani Carvajal ndetse n'umugabo witwa Trent Alexander Arnold aravuga ngo nta kibazo na kimwe ndanezeriwe ko abakinyi bameze neza kandi bose banakomeye. Ubwo rero uzoba abimerita gutangura mu kibuga niwe mukinyi ashobora kuja gutangura mu kibuga. Juste nubwo ndipfuza ko usa n'umbwira akantu gatonya gusa imbere ko tuca tukivako eske kubwaho hagati ya Dani Carvajal n'umugabo witwa Trent Alexander Arnold muri ino match ya abagiye gukina na equipe ikomeye nka Real Sociedad ubwawe ninde mukinya bari gutangura mu kibuga bivanye n'ivyo maze kubona. Je kubwanje notanguza Dani Carvajal. Notanguza Dani Carvajal kuko no muri Real Madrid iza guhura na equipe ifise attaque nziza. Rero nabonye Trent Alexander Arnold kuri jeu defensif ntabwa convaincre ikirenga, ntabwa atwereka ubushobozi bw'ikirenga. Ahubwo ubwo niwa Trent Alexander Arnold niwa mukinyi aza gufasha cyane muri jeu offensif gusumba uko yo gufasha muri jeu defensif. Ariko kandi Dani Carvajal nawe niwa mukinyi aho uzomushakira hose aramubona. Numukinyi agerageza kwitanga no gukorana inguvu n'ubushake n'ubwitange mu mugwi kugira ngo icingenzo umugwi wiwe nturemegwe kandi umugwi wiwe utahukana intsinzi. Ayeje kubwanje ri imbere ya Real Sociedad banumva ko notanguza cyane umugabo witwa Dani Carvajal gusumba uko notanguza Trent Alexander Arnold. Muri Barcelona ikibazo naco nyene bafise kimeze nka kimwe cyambere natangura kubaza muri Madrid kijanye n'abakinyi bakwiye gusinyishwa cyangwa gukinishwa muri defense. Kimwe mu bibazo vyagumye bigarukwa ko cyane ni kibazo cyo kwibaza ngo eske defense yacu natwe turayorganiza gute nabahe bakinyi babiri bakwiye gutangura. Abo bitandukanye namwe vya Real abafite abakinyi benshi muri defense kubera ko bafise Eric Garcia, bafise Pau Kubarsi, bafise Ronaldo Araujo, bafise mugabo yitwa Eric Garcia, Pau Kubarsi, Ronaldo Araujo, Christensen. Abakinyi bagera kuri 4. Mugabo kugeza uyu mwanya baracibaza ngo nabahe babiri twoshobora kwasosiya kugira ngo baduhe ibiharuro bimeze neza cyane gose muri defense zacu. Ubwo rero Ridike amwe mu mazina ariko aravuga canke rimwe muri mubiri ko biravugwa nuko ngo Asifrika ashobora kuba ariko yiyumvira kuzoshira mu kibuga Pau Kubarsi n'umugabo witwa Eric nako Christensen murantunga. Uyu mwanya rero ndibaza kubwawe ukinisha Kubarsi na Christensen ni ikintu coba gifashe cyane gose cofasha club ya Barcelona canke hari izindi option kubwawe wabona zari zibereye gukinishwa kuruta iya Kubarsi na Christensen. Icambere na mbere novuga ngo uwitwa Christensen we yaramaze kugaragaza ko nkuko yivuze mu biganiro uvuga ngo vyiwe biherutse yaraje aravuga ngo ndifuza ko no wa mukino uvuga ngo w'umutima